Bakunzi b'ikiganiro kuri kunwanisha shalom shalom. Ikiganiro kuri kunwanisha kiragiye gutangura, hama imbere yuko dutangura nagira ndamenyeshe ko ikiganiro c'uno munsi categuwe n'amagrupe ya WhatsApp abiri, grupe akatubakiye hamwe na grupe kuri kunwanisha. Hama imbere yuko dutangura ikiganiro cacu nagira ndabasabe kugira ngo umwe wese yubahirize amabwiriza twabahaye. Birasaba kubaza canke gutanga intererano yokoresha ijwi ritarenza iminota 2 kugira ngo bikunde twese duhanahana ijambo. Hama ikiganiro rero c'uno munsi umutumire yamaze gushika mu magrupe yose. Pacifique Inahazwe urongoye ishirahamwe Focode, ukaba usanzwe unaharanira agateka kazina muntu, turakwakiriye muri grupe akatubakiye no muri grupe kuri kunwanisha. Kaze rero uramutse abarundi mugiye gusangira kino kiyago, hama twinjire mu kiganiro nyezina. Ndabaramukije mwese mwebwe mugize zino groupe zibiri zantumiye kuri uyu mugoroba ngo dusangire ivyiyumviro. Ndaramukije kandi abandi barundi bose baza gushobora gukurikirana kino kiganiro ku yindi mihora badasanzwe bari muri aya magroupe abiri, nkuko kandi no guhanahana ivyiyumviro biza kuva muri zino groupe zibiri bikongera bikaza kuva no mu bandi basanzwe batari muri zino groupe, bizoba vyashitse nabo bakarungika ubutumwa bwabo. Turagerageza hose tuze guhanahana ivyiyumviro hamwe. Kubambajije ibibazo ndagerageza nishura ivyo nshoboye, hanyuma abandi nabo nibaza ko iza kuba ari intererano bazoba batereye ivyiyumviro. Kuri twese igihambaye nuko tugira ico duterereye ku bijanye n'ubuzima bw'igihugu cacu, biraturaba twese. Mbere bikanezera kubona zino groupe zibiri zibamwo abarundi bari mu gihugu, bari mu Burundi, hakabamwo n'abarundi bari mu mahanga, abahunze igihugu n'abandi kumbure bagiye kurondera ubuzima iyo mu mahanga. Biranezera kandi kubona zino groupe zibiri zihuriramwo abarundi badasangiye ivyiyumviro vya politike turavye biri mu gihugu, abasanzwe bashigikiye ubutegetsi buhari n'abandi usanga badashigikiye ingendo y'ubutegetsi buhari. Ico ni ikintu gihambaye cyane kuko uko dukora kose ni igihugu dusangiye. Mu budasa bwacu ntiduhinduka kuba abarundi, tuguma turi abarundi. Ivyo dukora vyose bikwiye kwama bifise iyo ntumbero imwe ihambaye, kwibuka ko turi abarundi dusangiye kirya gihugu, ata wanja wangura, ata uwo bita ngo w'igihugu n'umwasi w'igihugu. Twese turi abana b'u Burundi kandi ku mutima duhafise uburundi bwacu nkuko twama tubiririmba. Ndizeye rero ko ikiganiro kiza kugenda neza, ko tuza guhana ivyumviro twubahana. Nateguye ko tuza kumarana amasaha abiri. Mwebwe muri ano magrupe abiri ndaza kubaharira isaha ya mbere kumburenze ko n'iminota mike, hanyuma igice kigira kabiri naco ndagiharire abazoba babajije ibibazo bavuye hanze y'aya magrupe. Murakoze gose, tuganire neza. Ikibazo ca mbere kigiye kugura kino kiganiro, hari imvugo zibiri zimaze imisi zikoreshwa n'abategetsi batandukanye. Aha ndavuga nk'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye n'urongoye umugambwe Reverend Kuriyo, umugambwe CNDD-FDD usanzwe uturukamwo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Aho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yavuze ko adatahura ko hari indongozi zishobora kwemera ko bazicirako abanyagihugu kandi bajejwe kurongora. Aho mbere n'umunyagihugu yamwituye avuga ko yahohotewe, aragirwa nabi n'urongoye umugambwe mu ntara n'urongoye documentation. Vyagaragaye ko umukuru w'igihugu atashimye iyo ngendo, ku buryo urubanza yaruhaye procureur kugira ngo arukurikirane. Hama kurongoye naho ku rundi ruhande urongoye umugambwe CNDD-FDD akaba yavugiye ku mugaragaro ko ashima ko mu Burundi umuntu biketse arapfuye, umuntu yiketse barara bamwishe. Hama nagomba kubaza ko izo mvugo zibiri zitandukanye, mbega ku bwanyu umukuru w'igihugu hamwe n'urongoye umugambwe CNDD-FDD baba bafise politike zitandukanye, ko bidakunze gushika ko umukuru w'igihugu akunze guhushana na politike y'umugambwe yavuyemwo. Ikindi kibazo naco, ntabwo vyoba ari kugira ngo bahuma amaso amakungu canke abarundi kumbure umukuru w'igihugu afute amakosa yoba yari yakozwe n'uwurongoye umugambwe. Ikindi naco ari nkamwe vyoba ari ukuri ko umukuru w'igihugu n'urongoye umugambwe bogira politike zitandukanye,
canke mbere umukuru w'igihugu n'umugambwe CNDD-FDD bogira politike zitandukanye, uraha amahirwe ayahe Evariste Ndayishimiye muri iyi myaka 5 asigaye yo kurongora igihugu? Mbega ubona ubuzima bwa politike buri imbere ku bwawe ari ubuhe? Murakoze kuri kano kabazo ka mbere mumbajije. Ni ikibazo gihambaye, ni ikibazo kandi kirimwo ibintu vyinshi. Sinovuga ngo n'akabazo kamwe gusa kuko numva harimwo utundi twinshi. Ica mbere mushimitseko ni iki c'ukwerekana ingene hariho imvugo zibiri zidasa, ziguma zisubiriza, zivugwa n'umukuru w'igihugu hamwe n'umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi, ni ukuvuga hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye na Reveriyano Ndikuriyo arongoye umugambwe CNDD-FDD. Muri rusangi twumva umwe akwira igihugu cyose, akunze kuvuga ivy'imigambi y'iterambere, akunze kuvuga ivyo guhindura ingendo, akunze guhimiriza urwaruka ko gukura amaboko mu mpuzu, bakiyumvira, bakaraba ivyoteza imbere igihugu n'ingene botera imbere. Akanibutsa ko injyane twaciyemwo muri kahise, kuba igihugu cagumye gica muri instabilité, ndavuga ko nyene yakivuze mu gifaransa, kuba inzego zitaragama, arivyo vyatumye igihugu cacu kidatera imbere. Rero akaza umengo we yoba aruka arondera ko abarundi basubiza hamwe, bavavanura n'injyane za kahise, bakaraba imbere bafatanye nk'abarundi bose, mbere rimwe na rimwe akanacishamwo ati sindi umukuru w'igihugu w'abahutu gusa, sindi umukuru w'igihugu w'abanyagitega gusa. Yaribagiye kuvuga ko atari umukuru w'igihugu w'abasendede gusa. Ivyo akabishimikako ko aje gukorera abarundi bose, nabo bofatana bagaheza bagateza imbere igihugu. Aho turi mu mvugo. Hanyuma ku rundi ruhande hakacabaho umukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo. Si ubwa mbere tumukozeko ikiganiro, n'ikiganiro twaheruka gukora mu kwezi kwa gatanu. Muribuka ko twari twagarutse ku majambo yiwe, aho yavuga ko CNDD-FDD atari umugambwe, ko CNDD-FDD ari ico gihugu, ko ari igihugu. Muribuka ariko arashimika ku vyo kuvuga kurwanya abansi, babansi ntibasinziriye, babandi ba kera badutuma twiruka, n'ubu ati ntimusinzire. Ukumva agumizaho imvugo yo kwibutsa abantu ko boguma muri kahise, bakaguma muri izo njyane za kahise. Hari n'iyindi ntambwe twumvise yaciye agira ubu muri no misi iheze, naho nyene itandukanye n'imvugo y'umukuru w'igihugu. Ku ruhande rumwe tukumva umukuru w'igihugu atanguye kwemera ko koko hariho abanyagihugu b'u Burundi banyuruzwa, kandi ko mu babanyuruza harimwo abo mu nzego z'umutekano, kugeza naho agera kuri iri jambo yakaza avuga ati ntivyumvikane ingene bishika umuntu w'umutegetsi bakamutwarana umunyagihugu, bakamumwicana, bigahinduka ibintu bisanzwe, abantu bagatwenga, bakamenyera, ukamengo nta n'icyabaye. Iryo jambo ariko ararivuga ryari ijambo rihambaye cyane. Mbere hari n'uwo twanaganiriye arambwira ati buriya rirya jambo yavuze ati uraraba ko atari ikiganiro ndondeza, hari haciye nk'iminsi nk'ibiri cyangwa 3 tugisohoye. Cyari ikiganiro kivuga ku inyuruzwa ry'uwitwa witwa Christian Ndizeye batazira Baleze, umunywanyi wa CNDD-FDD wo mu Kirundo, yahagaritswe n'abasirikare bakorera iperereza rya gisirikare, bamuhagarika abantu barorera. Ari umuntu yakoreye ibintu byinshi CNDD-FDD, baraheza bamujana hariya mu iperereza ry'igisirikare. Muri abo bamujanye kandi hakabamwo abakorera ubusanzwe agendanira umukuru w'igihugu, twaramuvuze mu kiganiro Colonel Gilles Ndihokubwayo. Maze uyu Baleze akazira isoko we n'abagenzi biwe bari baherutse gutsindira isoko ryari ryo
kugura ivyuma bishaje byo muri Regideso, ivyuma vyatwara amafaranga agana umuriyaridi n'imiliyoni 240. Isoko bararitsindira, amafaranga barayiriha muri OBR, ivyuma barabibaha, ariko hageze ko abijana haca haza abahagarika, barabuza kubitwara iyo bari babishoye mu Buganda. Aba nabo bakaba bari bafise irindi soko ryabo ryo kugurisha ivyuma mu Burundi. Abo nabo ikaba ari societe ivugwa ko ariyo kwa Colonel Jules Ndihokubwayo agendanira umukuru w'igihugu be n'umukuru ugaba imbonerakure mu gihugu, Abdallah Sylvestre Ndayizeye yari anajejwe n'iperereza, yigeze kuba atwara iperereza mu gihugu hagati mu myaka iheze. Rero barahagarika ivyo vyuma, barabuza abo bantu gukora, hatangura zuguru baburana mu iperereza, baca ku nzego zitandukanye muri Regideso, muri OBR, ku mushikiranganji Ibrahim Ndizeye, ariko biruhuka ari uko bihitanye Christian Ndizeye batazira Bareze. Rero hari wagize ati buriya aya majambo yavuze yari yashavujwe cyane gose n'ibi bintu vyashikiye Bareze. Urumva aho turi ku ruhande rumwe, umukuru w'igihugu yemera ko abantu banyuruzwa, umukuru w'igihugu kandi akarira abategetsi avuga ati ntivyumvikana ingene abatwarana abantu bikijana. Ariko ku rundi ruhande tukaca tugira umukuru w'umugambwe nawe afise imvugo itandukanye gose n'ivyo. Umukuru w'igihugu yigisha abantu ko umuntu bakwiye kumukuramwo hakiri kare, ngo atarateza akajagari, ngo ataratera intambara, ko bakwiye kubikora bakamukuramwo, bakamuhagarika, bakamukuramwo ataratera iyo ntambara. Umuntu rero akaca yiyumvira bino bintu umukuru w'umugambwe aba ariko arasigura ivyo ari vyo. Kuko ubwa mbere bwo gufata umuntu ukamwikeka ko agira intambara atayarakora, ukaba wanamufashe ukaca ubwira ko ukamwica, ntumutwaye mu butungane ngo yisigure, biboneke ko vya bintu mwamwiketse ko ari vyo, kandi yisigure neza, aronke abamuburanira, amategeko yose yubahirizwe. Kuvuga ko umuntu mwikeka ukamufata ukaca umwica, abahamagariye ivyaha bikomeye cyane mu gihugu. Icambere coco n'icaha, iyo baciye bamufata cyamwica bakamwicira haboneka, kica kiba kimwe citwa execution extrajudiciaire. Mbega aba bantu baciye bamwica n'abacamanza bafise ubuhe bubasha? Bubaye abacamanza ho, mbega amategeko yacu aremera ko umuntu yagiriwe icaha aca yicwa? Ngivyo icaha ca mbere usanga aba ariko arahamagara. Icaha kigira kabiri Reverend Ndikuri aba ariko arahamagara ni icaha cyo kunyuruza abantu bakabugwa irengero ryabo. Benshi muri aba nibo baca bafatwa bagatwarwa mu iperereza ryaba iry'igisirikare ryaba rijya risanzwe, bakaja kwicwa, ariko imiryango ikaba itigeze imenya icyakurikiye babonye abantu babo bafatwa. Ntibigere babona ikiziga, ntibigere bamenya uwabo iyo yatawe. Naha zino mvugo zibiri zitandukaniye gose muri kano kanya. Umwe ahamagara kwikeka abantu ukaca ubica, uwundi nawe avuga ati ntivyumvikane ingene umuntu afatwaho muri akicwa canke akabugwa irengero, vyabaye ari mwebwe mujejwe kubakingira. Izi mvugo ziratandukanye uzumvirije, naho tutazi nkuko mwaciye mubimbaza ko vy'ukuri batavyumvikanako nuko baba bavyumvikanako. Ikindi giteye ubwoba kuri no mvugo yo kwa Reverend Ndikuriyo, nuko atagarukira kubivuga ahubwo anabishira mu ngiro. Abarundi baribuka Reverend Ndikuriyo ubwiwe mu 2019 agenda muri komine Matana, arasubira no muri komine Marangara, aho yavuga ko yasavye ko amufatira umuntu yitwa Kaburimbo yarazwi, yahoze ari umusirikare, bose bari bamuzi abanyamatana, agasaba ko bamuzanira umutwe wiwe, akavuga ko azotanga miliyoni 5 kugira ngo bamuzanire uwo mutwe. Nibwakeye kabiri mu kwezi kwa 4 mu 2020, Kaburimbo n'abakozi biwe bamukorera mu mirima babiri barafatwa imatana, bafatwa n'umukuru w'igipolisi mu ntara y'ubumanuko w'ico gihe.
araza imatana ari kumwe n'abandi bapolisi, kaburimbo bamufatira muhiriwe, barafata akanya baramubaza, baramuboha, n'abakozi biwe barababoha, bamaze kubaboha haciye akanya barabarasa, babatekera mu buringiti, bagenda kubashingura. Ntawuzi ko imbere yo kuja kubashingura wa mutwe ko batakuye ko bagashira Reveriyani nk'uko yari yarawusavye, ico ntitukizi kuko nta muryango wa kaburimbi wagiye kuraba ingene ashingurwa. Ni ukuvuga ivyo avuga anabishira mu ngiro, abantu bafate mu bice, kandi atategeko na rimwe ryemera ivyo bintu. Ibintu n'akamaramaza. Ikindi giteye ubwoba kurusha ngaho nuko Reveriyani Ndikuriyo amaze ubu ahejeje urugendo makomine yose y'igihugu ko ari 129 nimba ntibeshe, yaragiye mu makomine yose y'igihugu hose, hamwe hose bamara imisi 5 bigisha, bakigisha urwaruka rw'imbonerakure zonyene ukwabwo, ngo ni ivyigwa vyo gukunda igihugu, ni ivyigwa vya kahise ka CNDD-FDD, bakaca babigisha abo bita abansi, abo bavuga ko ari abansi babo. Abansi babo usanga ubwa mbere bugavuga ngo ni babandi batigira bavuzwe neza bari bo, ngo abahora babatuma ngo kwiruka, ariko bagenda ukiyumvira mbega abo bahora babatuma kwiruka ico gihe ubu koko nibo baracyari ngaho? Ubwo koko ivyo bintu n'ukuri, kiretse ko ubu kwegeye kugasanga hajemo nk'inyigisho zijanye kumbura n'ubwoko kanaka, ubwo izo nyigisho ziba arizo ntikiba ari kinyoma. Uravye iyo myaka bariko aravuga, aba bariko barabibwirwa uyu munsi bafite nk'imyaka 20, ni kuvuga bavutse nko mu 2002, intambara zigiye guhagarara, zigiye guhera, amasezerano yarusha yaramaze kuba mu 2000, abarundi bamaze gutora umuti w'izo njyane zabo za kahise, uwundi akaca arondera kubagarukana muri vya bibazo nyene vyo muri kahise, ngo nibabandanye babibamwo nk'uko womengo nta muti wigeze gutorwa kuri ivyo bibazo. Iki ni ikintu kibi cyane. Rero abandi banse avuga ukumva nabo badasangiye ivyiyumviro vya politike, abo nibo bandi bansi bagira kabiri. Wavyumviriza rero neza bino bintu, ukumva asa n'uhamagariye gucunga hamwe nabo badasangiye ubwoko, ahandi nabo badasangiye ivyiyumviro vya politike, bacunge uwo muzokwikeka ko ari cyo agira kore, muce mukuramwo, akaja abwira ko iryo rizoba riteka ku gihugu. Ibi bintu ni ibintu bibi gose. Gufata urwaruka rwavukiye mu gihe ivyo bintu bitari bikiriho, ukaca urutora ukwago ukagwigisha rwonyene, ukaca urubwira urwigisha urwanko no kuba mu bihe vyaheze, ukaca ubabwira ko ateza kuguma mu myimenyerezo, ngo bareke ngo kuregarega, ngo ntibakomere, ngo ntibagire ibifuwa, ngo ntibagire gute, ngo ntakeneye kubabona abatamba bishinga kwiryohera, ngo nyabuna bitegurira intambara. Uca wibaza uti uyu muntu ariko atujanahe? Amajambo be nayo ashobora kudushikanahe? Kumbure turaza kubigaruka ko mu bindi bibazo vyagiye birabazwa. Mwambagije kandi ikibazo kindi muti koko vyo bari ivyumviro bidasa canke barabivuganye babigira ku ruyeri, umwe akavuga iyo mvugo ikarisha iteye ubwoba ikabura abantu kugwana, ubundi nawe akaduhendahenda, akaduha amajambo yo kuduhuma amaso, wewe akerekana ko imvugo yiwe ari y'amahoro, adatahura ivyo bintu. Hano hari ikibazo gikomeye cyane, ndibaza ko dushobora kuza navyo nyene kubigarukako, kuko umuntu ariyumvira ati nimba umukuru w'igihugu adashigikiye iyi mvugo ya Reveriyani Ndikuriyo, ni kubera iki atayimubuza? Yoba ari umukuru w'igihugu atagira inguvu ku buryo yohagarika ivyo bintu, canke n'umukuru w'igihugu yumva ko ivyo Reveriyani avuga abishigikiye nawe nyene bimufasha? Aha umuntu akanabivuga hariho ibindi tubona biteye ubwoba, nuko iyo habaye ingorane yindi mu gihugu, turaza kubigarukako, iyo habaye ibintu bitagira inyishu bisigurwa hakoreshejwe ivyo nyene vya kahise. Aka kanya Abarundi bafise ingorane y'igitoro, ariko wumvirije inyishu umukuru w'igihugu atanga ku vy'igitoro, aca avuga ngo ngwehe ngo mubuze agatoro ngo akanya gato, none muciye mwipfuza gusubira mu myaka ya za 80, ngo muribagiye ko kera iryo barabara twaribona tukarihunga ntidushobore n'ukuri camwo. Biragoye gutahura ingene
ikibazo gitoyi cumvikana kimwe kijanye n'ivy'ubutunzi, kuba hatariho igitoro mu Burundi, kuba abantu bariko barabaza bati ni kubera ko ata gitoro dufise, ingene umukuru w'igihugu nawe acaza mu kwishura akavuga ngo mwibagiye yuko ivyo bitoro twari tubifise muri kahise tudashobora no kubikoresha tugahunga ibarabara. Ico kintu kiratangaje kuko iyo nyishu ikiza guhura n'imwe ya Reveriyano Ndikuriyo, ikimera nk'iyo Petero Nkurunziza yatwishuye turiyamirije ikiringo ca gatatu ciwe, aho kwishura ibijanye n'amategeko ibintu vyumvikana, yaciye aza kugabura abarundi abasubiza mu njyane zo muri kahise kugira ngo atandukanye abantu bose bariko barumva ko ibwirizwa shingiro bateza kurigwanira bari kumwe. Urumva n'ubu ku bibazo bisanzwe aho kuvyishurako batuzanira inyishu zijanye n'ivya kahise. Akabazo kanyuma muti none nimba umukuru w'igihugu n'umukuru w'umugambwe batavyumvikanako ivyo bintu bizohereza he? Umukuru w'igihugu twibaza ko yoba asigaje igihe kingana gute co kurongora igihugu. Reka kumbura ivyo mu bindi bibazo biza kuza turaronka ingene tuza kubicako. Murakoze. Ikibazo gira kabiri kugira ngo duhe umwanya abandi babaze, ni ikibazo kijanye n'ubuzima buzimvye abarundi bariko barabamwo. Aha ndavuga nk'ibidandazwa kuzimba canke kubura, ariko cane cane nashaka dufatire ku bijanye n'igitoro, kubera ko hari ishirahamwe Interpetrol vyari bisanzwe bizwi ko iryo shirahamwe Interpetrol hari abategetsi b'abarundi bari barifisemwo umutahe. Aha ndavuga nk'umuhisi Petero Nkurunziza, nkavuga kandi nk'umuntu yari afise ijambo rikomeye mu Burundi Kikwete, yari afise ijambo rikomeye mu Burundi mbere n'umugambwe CNDD-FDD. Hama hakaba hari n'indi shirahamwe riko riravuka yitwa Festige, rivuga ko umuryango w'umukuru w'igihugu naryo uyifisemwo umutahe. Hama nashaka kubaza mu kunyinyurana kw'ayo mashirahamwe abiri ntibizohava bizanira vyongereza ivyago abarundi bari basanzwe barimwo mu bijanye na politike canke mu bijanye n'ubuzima busanzwe, ku buzima buzimvye bari basanzwe barimwo. Hama ikindi kibazo naco nico ni kijanye n'ikibijanye n'ubutare nyene. Ubutare hari amashirahamwe yahagaritswe, mugabo amashirahamwe yahagaritswe bivugwa ko yari asanzwe ari afisemwo umutahe umuhisi Petero Nkurunziza hamwe na Arengiyome Bunyoni. Muriko muraraba ntabwo mubona ko ikintu coba kituma abarundi bababaye ari kunyinyurana mu ndongozi zirongoye igihugu c'u Burundi? Hama kugira ngo tuheze, kuko n'ikibazo gisa n'ikinyene, baravuga ko mu Burundi habuze amafaranga y'agaciro. Mbega mu kubura kw'amafaranga y'agaciro, Pacifique mwe nta ruhara mufisemwo mu kuvugira nawe Burundi canke gutuma abarundi bataronka amafaranga y'agaciro? Nta ruhara mwoba mufisemwo canke nta kindi kintu mwokora kugira ngo mutabare abarundi? Murakoze cyane no kuri kano kabazo kagira kabiri mumbajije, nako n'akabazo k'inkoramutima kandi karimwo ibintu bikomeye, harimwo ivyo nzi n'ivyo naje ntazi, ariko bitaza kubuza ko nza gutanga iciyumviro canje. Mu gice ca mbere c'ikibazo mwavuze cyane kuri ibi vy'ikena ry'igitoro mu gihugu hamwe n'ibijanye n'amashirahamwe yimba ubutare. Mpereye kuri iki kijanye n'ibitoro, mwagize muti haravugwa amashirahamwe abiri ariko aniganira iryo soko rijanye n'ivy'ibitoro. Muragira muti hari Interpetrol ivugwamwo ko ishobora kuba ifiswemwo umutahe ukomeye n'uwahoze ari umukuru w'igihugu ca Tanzania Perezida Kikwete. Haravugwamo kandi ko wahoze ari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza, ko nawe nyene yari afisemwo umutahe muri Interpetrol, kumbure n'abandi bategetsi bakomeye. Hanyuma muragira muti ubu naho havugwa iyindi sosiyete yoba igiye kuzana igitoro bita Prestige, nayo havugwamwo umuryango w'umukuru w'igihugu w'uno musi, ko nawe ari we yoba afisemwo umutahe muri ivyo. Ntivyoroshe kuvyemeza kubera ko usanga bene ivyo atari ibintu bikorerwa habona. Haravuga urukurukuru, naho abarundi bakunze kuvuga ngo urukurukuru niyo nkuru. Haraba urukurukuru ruvuga ko abo bategetsi bahambaye bagenda bafisemwo imitahe, kandi si n'ivy'ubu gusa. Iyi sosiyete Interpetrol
n'imbere n'abandi b'imbere baravuzwemwo. Ndibuka ingene abantu bahora batangara bavuga bati mu gihe c'intambara ibindi vyarashobora gutegwa, ariko amakamyo ya Interpetrol yarengana uturere dufiswe n'abaroberi, akarengana atankomanzi, akongera agaca agashikira mu bibanza bifiswe n'abasirikare, akarengana atankomanzi. Ku buryo rero abantu baca bibaza bati no sosiyete yo yabigenza gute mu gihe abaroberi ba CNDD-FDD bariko bagwanya ubutegetsi, izindi modoka zaca mu karere kabo bakaziturira, vyagenda gute ngo ntibaturire amakamyo ya Interpetrol kandi bazi ko bayaturiye igihugu cari kugira ingwane zikomeye zijanye n'ivyo vy'ubutunzi be n'ivyo vy'ibitoro. Rero amakuru yakwiragira ico gihe baravuga ati ko bene Interpetrol boba bamenya kuvugisha abatwara igihugu, bakongera bakamenya kuvugisha abatwara ikiroberi, hakavugwa ko hari ivyo iryo shirahamwe ryoba ryaratanga kuri izo ndongozi zo ku mpande zibiri zidasa, ariyo mpamvu ayo makamyo yarengana ata kibazo. Mu nyuma rero haciye havugwa ibi vy'uko nko ku butegetsi bwa Perezida Nkurunziza vyavugwa ko yoba nawe yaciye ahabwamwo umutahe kugira ngo ayikingire iyo sosiyete, ayikingire ntihagire iciba. Ngaho icambere numva nobivuga ko nuko mu ngorane dufise hariho kino kintu c'abategetsi bahinduka abadandaza. Abategetsi iyo bamaze guhinduka abadandaza n'ingingo bafata, usanga imbere yo kwiyumvira ingingo zerekeye igihugu nyene batangura kwiyumvira ingingo zijanye n'inyungu zabo bwite. Gabriel Rufyiri niwe aherutse kubivuga neza ejo bundi, ati ni ikibazo gikomeye kugira leta yuzuyemwo abadandaza. Ati kubera ko ubundi umunyapolitike yari umuntu agiye gukorera inyungu ya bose. Rero yateza kubaho akitanga uko ashobora kose kugira ngo bose bahungukire, bose boroherwe, bose bunguke. Ariko umudandaza we agwanira inyungu ziwe z'amafaranga yiwe, bose babura wakaronka, ico si kibazo kuko wewe ni inyungu ziwe. Ubu rero iyo ibi vy'abadandaza bigiye muri leta, inyungu za benshi zirahonyangwa hagashigwa imbere za nyungu za bakeyi. Iyi sosiyete Interpetrol yagiye iravuga ko ibintu vyinshi mu myaka iheze. Muribuka havugwa ivy'amadeni y'umurengera, ndibuka igihe havugwa igihe c'umushikiranganje Denise Sinanywa, abantu benshi baracavyibuka, bavuga ivyo gusubiza amadeni adasanzwe, hamwe bakayoberwa hagati ya Interpetrol na leta uwufitiye amadeni menshi uwundi. Sinzi ko muvyibuka bavuga mu gifaransa bakoresheje ijambo ngo les dettes croisées, hanyuma bagasinyira amafaranga atari make. Nibuka ico gihe ko bavuga imiliyaridi indwi amafaranga baja guha Interpetrol bavuga ko bayirishe. Ico kibazo ndiba ko kigeze kuvuza induru nyinshi, Oricome barakivuga ko n'abandi baravuga, ariko bigenda gutyo. Rero ngaha nukwibaza ibintu biba binyegeje muri ivyo. Ejo bundi numvise uwundi yabikoresheje ukwiwe, we wavuga ko ari amasosiyete akorana n'intwaro za kera, akorana na babandi bamwe Reveriyano nawe nyine avuga ngo babandi baba batavuzwe, ugasanga ibibazo bisanzwe babisigura bakoresheje imvugo umurundi wese aheza kumva ko bariko bavuga amoko y'abantu, ubwoko butandukanye mu Burundi. Ariko ico ni kinyoma cambaye ubusa. Ifaranga ntirigira ubwoko. Iyo sosiyete yagiye ikorana n'abategetsi bose b'amoko atandukanye bagiye baradutwara. Urumva no mu gihe c'abaroberi ko yamenya gukorana n'abari mu kiroberi, kamenya gukorana n'abafise ubutegetsi. Ivyo ntibikwiye kudutandukanya twebwe hagati yacu nk'abarundi ngo bitujyanishe ku moko. Ingorane y'ivyo ntihagaze ngaho. Ingorane y'ivyo bintu ihagaze ku kwikunda kw'abategetsi, bakunda inda zabo, bakunda amaronko, bakunda amafaranga, bakibagira inyungu y'abarundi bose. Ico nico kibazo nyamukuru. Navyo gukunda inda ntibigira ubwoko,
biri mu moko yose, bene ivyo bintu tukwiye kubigwanya. Rero ikibazo kindi abarundi baguma bibaza, insiguro abategetsi baduha, numvirije umushikiranganji wa mbere arengeye mu Bunyoni imbere y'inama nshingamateka na nkenguzamateka, ikibazo yagisiguye akoresheje ibiriko bibera muri Ukraine. Hari uwundi numvise yanavuguruje abavuga ivya Ukraine, uyu ariko aravuga wundi ko ariko arazana ishirahamwe rishasha, aravuze ati abo bantu bavuga ivya Ukraine n'ababeshi. We niko yavuze, siniwe ndamuvuga izina, abandi bamuvuga izina numvise anabakarira. Ariko umugani wiwe, none ko ikibazo kiri muri Ukraine bigenda gute ngo ico kibazo kice gifata Burundi, ico kibazo ntigifata u Rwanda, kandi tubana co kimwe, twugaranywe co kimwe, u Rwanda n'u Burundi vyose n'ibihugu bitafise umuhora ubashikana ku nzuzi, twese turugaranywe. Ico kibazo ntikibe ku Buganda, Ubuganda n'ikindi gihugu cugaranywe kujya ku Burundi, ntibibe no ku bindi bihugu duhana imbibe, ntibivugwe muri Tanzania, ntibivugwe muri Kenya, ntibivugwe ahandi. Ni kubera iki biza kuvugwa ku Burundi gusa? Habaye iki? Aho niho hari ikibazo. Habaye iki? Habaye iki? Nibadusigurire batubwire ukuri, ingorane ziri muri ivyo bintu izo arizo. Habaye iki? Ico ni ikibazo gikomeye cyane, kuko Ukraine ntihana urubibe n'u Burundi, Ukraine iri hariya kure. Abandi mu bindi bihugu igitoro cyarazimvye, mugabe igitoro nticyabuze. Iwacu kigira kuzimba, kikagira kubura, kikagurishwa mu mabido, mu mazu, kikagurishwa nabo bategetsi nyine aribo baciba, nakikeyi kibonetse bagenda kukidandaza ukundi. Ivyo bintu ni kubera iki bimeze gutyo? Nibadusigurire. Rero haciye haza ubundi acavuga ati reka nyabuna haze iyindi societe. Iyo societe ukaca uvyiyumvira naho hari ikibazo. None iyo societe bari bayiyumviriye imbere, ni societe bafyonda ubunyene, baciye biyumvira ubunyene gushiraho societe iyo prestige bavuga ko hari nk'umuryango w'umukuru w'igihugu, bayikoze ubunyene, yari isanzweho. Ni ibintu biciye biza ubwo nyene bacaronka societe ubwo nyene iciza kubikora, canke ni imigambi y'inyinyurana yari ihari. Amatwi adusumira navyo sinza kuvyemeza, kuko nkuko mwagiye mubivuga numva hari vyinshi bindi baravuga ko niyo societe yindi yoba ikorana n'abandi bategetsi bandi bo muri Tanzania, bafatanije n'abandi bategetsi bo mu Burundi kugira bakore iyindi societe yabo, maze babe mvuge ko ijambo ry'igifaransa ngo concurrence, babe nk'abafuja ya societe yindi yavugwa ko yiganziyemo Kikwete n'abandi bategetsi bandi bo mu Burundi nyene, havugwamwo President Nkurunziza, hakavugwa n'abandi bakomeye n'uyu munsi bahari. Urumva aho hariho iryo nyinyurana ry'abategerezwa kugira inguvu kuri ivyo bintu vy'ubutunzi. Hari iryo nyinyurana mu mpande ziriko ziriyubaka uyu munsi mu butegetsi bwa CNDD-FDD. Ico ni kimwe mu bibazo bikomeye. Nibutse kandi ko muri kahise ibintu bene ibi bitatwereye. Harakunzwe kuvuga iyo ariko aravuga ikibazo c'igandagurwa rya President Melchior Ndadaye, niko hariho injyane zacu z'abarundi zibisigura. Igihe ca politike Uburundi bwarimwo, ingene impande za politike z'ico gihe zari zishamiranye, vyaba vyashitse ku rugero rw'aho baja kugandagura umukuru w'igihugu. Ariko kandi haravuzwe cyane irindi shirahamwe ryari riherutse guhabwa ububasha bwo kuzana ubutare babukura muri Zaire y'ico gihe ariyo Kongo y'uno munsi. Haravugwa societe yari yahawe ico bita zone franche, bakazana ubutare bwa Kongo buce mu Burundi atamakori barishe, bagaheza bakaja kubutwara ahandi. Kuba rero President Melchior Ndadaye yashitse, leta yiwe imera nk'iyibangamira ayo masezerano iyo societe yari yaronse, biravuga ko birimwo mu byo byaratumye umukuru w'igihugu anagandagurwa. Ibi bintu rero ni ibintu atari byo gufitinisha. Iyo bano bategetsi batanguye kwinjira muri bene izi nyungu, hakazamwe ibyo kunyinyurana, haraho binagera ku rugero ayo masosiyete yo nyene aheza agatanga uburyo, akinjira mu bintu bishobora guhungabanya n'inzego z'igihugu. Ibi bibazo bakwiye kubiraba neza. Iyo politiki ifatanijwe n'ivy'urudandaza, haraho bishikana igihugu
ahantu habi gose. Ni muri iyo ntumbero nyene ivyo wavuze bijanye n'ivy'ubutare navyo nyene ndavyumva gutyo. Amasosiyete yakora ivy'ubutare, President Evariste Ndayishimiye mw'ijambo yavuze itariki imwe y'ukwezi kw'indwi mu 2021 yaremeje ko aya masosiyete yariko ariba Uburundi, yongera aremeza ko aya masosiyete yari yagiranye amasezerano na bamwe mu bategetsi bahambaye b'igihugu. Sinzi ko abantu bibuka iryo jambo, ico gihe Ndayishimiye yaciye agira ati mbere ndumva ko rino jambo hano inyuma mu bategetsi ataba ariko barampa amashi. We yaremeje ko abategetsi b'u Burundi bahambaye basiniraniye amasezerano n'amasosiyete yimba ubutare, maze bumvikana ingene igihugu kironka amafaranga make cyane muyava mu vy'ubutare, ikindi gice kikaja muri abo bategetsi. Leonidas Hatungimana yahoze ari umuvugizi w'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza, mu kindi kiganiro nawe yatanze, hari ijambo rihambaye yavuze, cyari ikiganiro yatanze kuri radio Umurisho. We yagize ati kugira ngo umuhisi Perezida Nkurunziza yemere kuva ku butegetsi akemera ko atoga uwundi mu kiringo kigira kane we ntiyitoze, aribe byazanye Perezida Ndayishimiye. Yavuze ati hariho ibintu yasavye ko bategerezwa kuzomuha akaguma abijejwe. Mu byo yasavye ngo yoba yari yasavye ko ibijanye n'ivy'ubutare azoguma abikurikirana n'ahatari kuba akirongoye igihugu. Murazi ko nawe yari yisabiye ubundi bubasha budasanzwe bwo kwitwa imboneza yamaho y'igihugu. Rero murazi ko hariho itegeko ryari rimwerekeye ryavuga ibintu bidasanzwe bimwerekeye bidasanzwe bikorerwa abavuye ku butegetsi. Rero niho Leonidas yagize ati yari yasavye ko mu byo azoguma acunze hari ivyo bijanye n'ivy'ubutare. Mbega vyo byari bisigura ko ari muri abo bari basinye amasezerano yatuma Uburundi buronka intica ntikize, maze ayo mafaranga akagaburwa atwarwa na bamwe mu bihangange vyari mu butegetsi. Kuva rero Evariste Ndayishimiye ivyo bibazo atangwe kubikora ko murazi ko yafashe ingingo zo guhagarika ayo masosiyete yose. Uyu munsi ayo masosiyete yose aricaye, bamwe mu bakozi bayo mbere bamwe batwandikira basaba ko twabavugira bavuga bati ntitwumva igituma leta idaheza ico kibazo ngo amasosiyete asubire gukora natwe dusubire mu buzi. Bamwe bari basinye amasezerano yuko bazokora imyaka 35, twari tuzi ko turonsa akazi atangorane dufise, none raba turicaye ntituzi ibizokurikira ivyo ari vyo. Murumva vya bintu vy'ubutare kumwe nabivuze bifise n'umukuru w'igihugu byo bimaze kwica mu Burundi. Murumva ko n'ubu bitera bijamwo muri ivyo bintu by'amasosiyete asinye vy'ubutare, hariho ibindi bintu babitse bizwi n'abategetsi gusa. Rero mpereje ku kabazo kanyuma nako mwaciye mumbaza muti ingorane zihari uyu munsi zirafitaniye kandi nuko b'igihugu kitagira amafaranga y'agaciro. Muca mumbaza muti ubwo tweho mwadomye urutoke kuri jewe nyene nka jewe ni atakatana kimwe atabushobozi mfise, sinumva nico igituma vyo nanjako mugani ko mwacaze kuvuga muri rusangi amashira hamwe aharanira agateka kazi na muntu yuko yuba afise uruhara mu kuba ayo mafaranga muri kino gihe ari make mu gihugu, kubera ko hari ibihugu vyafatiye ibihano Burundi, hari ibihugu bidatanga uburyo ku gihugu kubera ibihe duhitiyemwo. Uko koba ari kuturenganya bikomeye cyane. Amashira hamwe aharanira agateka kazi na muntu, iyo abarundi bariko baricwa, iyo abarundi bariko baranyuruzwa, iyo amategeko y'igihugu atariko arubahirizwa, iyo ubutunzi bw'igihugu buriko buribwa, ayo mashira hamwe arasohora ivyegeranyo akerekana uko ibintu vyifashe mu gihugu. Kandi na bene gutanga amafaranga burya bafise ayo makuru kunaturusha. Hari naho tuganira tugasanga nibo bayafise kurusha n'ibyo twebwe tuba tuzi. Hagati ya leta n'ivyo bihugu haba hariho amasezerano avuga ibihe bashobora kubafasha n'ibihe badashobora kubafasha, ibihe bashobora guhagarika imfashanyo bumvikanye ko ivyo ari vyo. Kenshi usanga bifatiye ku guhungabanya bikomeye agateka kazi na muntu,
be n'ukunyonora amatungo y'igihugu. Rero muciye mumbaza muti buriya rero uwo kunda Uburundi nuwobona bafata abana b'Uburundi bakaja kubakerera akaca akoma amashi akanuma, akabona ingene ubutunzi bwibwa n'akagwi gatoyi k'abantu akanuma, ngo reka tunume maze amakungu ntahava afata ibihano. Mbega aho hatofata ibihano mu gihe abategetsi baba bariko bakora ivyo, ubutunzi bw'igihugu buherera mu mifuko ya bamwe, hanyuma abandi bakaba bariko baricwa, mwibaza ko ayo mafaranga aho haje koko yofasha abarundi gutera imbere? Igihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kera citwa Zaire cyahoze gitwarwa n'umukuru w'igihugu yitwa Mobutu Sese Seko Kuku Ngwendo wa Zabanga. Marshal Mobutu akihari, ico gihugu caronka amafaranga menshi cyane. Iruhande y'ukuronka amafaranga menshi cyane, ico gihugu cari gisanzwe gifise ubutare burondegwa n'isi yose. Ibihugu byinshi bitunzwe, ubutunzi bwavyo buva mu butare bivana muri Kongo. Mbega kuba bararonka ayo mahera menshi nuko bafise ubwo butare, vyoba vyaratumye abakongomani batera imbere? Nta na gato. Igihugu carahonobeye kiratembagara ku buryo uyu munsi mumva kiriko gikenera n'imbonerakure z'Uburundi zoja kubafasha kugarura umutekano muri ico gihugu, kubera ko ubutunzi bw'ico gihugu buherera mu mifuko y'abantu bakeyi. Ni ukuvuga yuko ayo mafaranga y'abanyamahanga naho yoza, izo mfashanyo naho zoza, dufise igihugu c'abasuma, nta na kimwe vyofasha umunyagihugu yoguma agorwa kwa kundi nyene ntaco hinduka. Rero ibintu bihambaye si ugushavurira ababerekanye ko hariho ibibazo, ahubwo ikintu gihambaye ni ugushavurira abateza ivyo bibazo. Hari wagize ati igipimo ca malariya cerekanye ibipimo vy'uko ufise malariya ukaca ukimena, sivyo bituma ukira malariya. Ukira malariya kuko wabonye ibipimo bikakwereka ko urwaye, hanyuma ukanywa umuti w'iyo malariya. Ntabwo natwe igihugu kizokizwa n'ukuzimya abashobora kwerekana ibitameze neza, ahubwo igihugu kizokizwa n'ukwemera ko hari ibitameze neza tukanywa umuti wavyo. Murakoze namwe ku tubazo tubiri mumbajije. Nahari utubabazo novuga ko ntari umuhinga watwo ku buryo noza kwigira umuhinga akomeye ku bibazo mumbajije. Ndatanga icumviro canje nkuko n'uwundi murundi wese ashobora gutanga icumviro ciwe. Mukumbaza mwacishijemwo ngo mubahanira hagati y'akazi na muntu, uko n'ukuri, ngo ariko kandi ngo yemanga ko ari mu batavuga rumwe n'ubutegetsi. Ico sico. Fokode ntirigera ivuga ngo iri mu batavuga rumwe n'ubutegetsi. Ico sico. Uyu munsi hariho abadutwara bitwa abasendedefted, ejo ni hadutwara aba CNL. Fokode izoguma hahandi, izoba ikurikirana ingene leta ya CNL izobikora, ivyikoze neza tukabishima, ivyikoze nabi tukabinegura kandi tukabishira habona kwa kundi nyene. Hirya yejo niho haza MSD igatwara igihugu, naho nyene Fokode izoguma hahandi. Ibikozwe neza mu bijanye no guharanira hagati y'akazi na muntu izobishima, ibikozwe nabi mu bijanye no guharanira hagati y'akazi na muntu izobinegura. Niyo haza abafrodebu canke hakaza uwundi mugambo ugafata abarundi bakawizera ukaba ku butegetsi, naho nyene Fokode izobiri hahandi, ijambo rizoguma ari ryarindi. Ibimeze neza tuzobishima, ibimeze nabi tuzobinegura, tugume twerekana ivyo twibaza ko vyari bikwiye gukorwa kugira ngo abarundi bamererwe neza. Rero ngaha ntimuje na propaganda ya CNDD-FDD yonyene, twebwe ntabwo turi mu batavuga rumwe n'ubutegetsi, turi mu mashirahamwe yigenga aharanira agateka kazi na muntu. Bahonyoye CNDD-FDD turavyiyamiriza, baciye umutwe CNL turavyiyamiriza tukanabishira habona, iyo bapfungiye ubusa umunyagihugu atanu umugambwe n'umwe arimwo turavyiyamiriza tukabishira habona. Hose tukabikora dusaba ko leta yubahiriza amategeko, ikubahiriza n'uburenganzira bw'umurundi wese. Aho
mutwumve neza ico turi. Ico nico ca mbere noherako gutanga ko umuco. Ibindi bibazo wambajije birashimikiye cyane ku kibazo cibi vy'ibitoro. Cyane cyane mbere ugashimikira kuri aya makuru tumaze iminsi twumvise kuva ngira hirya y'ejo n'ejo, biguma bica ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye. Hariho ishirahamwe ryavuze ko rifise ibitoro vyinshi cyane hari Dar es Salaam, riravuga ko barihaye uruhusha mu kanya gato ivyo bitoro vyoba bishitse mu Burundi. Mbere nk'uko bivuze iryo shirahamwe rica rita imiragwe ku bantu bamwe bamwe, ryagiriza ko kubera ubwoko bwabo boba bariko baragora iryo shirahamwe kuzana igitoro. Ivyo bavuga ko bafise jewe ntaco nobivuga ko kuko sinagiye kubiraba, sinovyemeza, sinonabihakana, numva bavuga. Aho ntaco mfise nobivugako. Ico maze kubona conyene nuko hariho urwandiko rw'umushikiranganji araba ivy'amasoko ntanganguvu n'ibi ivy'ubutare, ico gihe ari Kome Manirakiza, urwandiko yasinye ubu haraciye imyaka ntihenze, ni mu 2019 canke 2018, kubera ntariko ndabona iryo kete nosanga nihenze umwaka, ni umwe muri iyo myaka ibiri. Yabasinyiye yemera ko iryo shirahamwe ryotangura gukora rigatangura kuzana ibitoro. Ni ukuvuga ko haciye imyaka uyu munsi 3 canke 4 iryo shirahamwe ryemerewe gukora, ryemerewe no kuzana ibitoro. Ubwo rwandiko ruriho, ngira benshi bararubonye bagiye bararuhanahana. Ikibazo rero cangira ningene vyagenze muri iyo myaka yose haciye ngo iryo shirahamwe rifite igitoro cinshi gutyo ribe ritigeze rikizana. Ico ni cambere. Ikigira kabiri ningene abategetsi b'u Burundi bo nyene aribo bivugira ko bafise iyo ngorane y'igitoro, bafise ingorane kandi uwavuze yanabivuze neza. Umukuru w'igihugu we yavuze ko ishirahamwe ryahora rizana ibitoro ryashaka gukoresha amafaranga y'agaciro y'u Burundi, amadevize y'u Burundi, kandi ngo bari bemeranije ko iryo shirahamwe rizokoresha amafaranga yaryo. Bakanajyagiriza ko ngira hoba hariho n'ivyo riheranye. Ariho hafatwa ingingo yo guhagarika ibikorwa vy'iryo shirahamwe. Tubona amafoto y'ibiduka vy'iryo shirahamwe vyahagaritswe. Rero iryo rindi shirahamwe rindi ririko riravuga ryo rikagira riti twebwe nta kibazo dufise ico c'amadevize c'amafaranga yo hanze, tuzozana igitoro muce mukigura mu marundi, nta ngorane n'imwe iriho. Urumva ko ivyo bintu vyose gushika ngaho vyari ibintu biryoshe kumva, bihuye n'ivyo umukuru w'igihugu nawe numvise ariko aravuga. Rero ikibazo kica kiza hamwe mbona uyu munsi dufise ingorane zikomeye mu Burundi. Iyi ngendo yuko ikintu cose tugisigura uyu munsi dukoresheje ubwoko ni ikintu kibi cyane, kandi namaze kubivuga mu kindi kibazo. Bihera mu nyigisho ziriko ziratangwa mu gihugu zitandukanya abarundi, maze umuntu wese uyu munsi amaze kubona umukuru w'umuganga utwara igihugu ari kuvuga, amaze kubona rimwe na rimwe abategetse mu gusigura ingorane bakoresha kahise ku bibazo vy'uyu munsi, umuntu wese uyu munsi arafata ijambo akavuga ati none ko ari iyo mvugo yeze, sinovuga iyo nyene bakayitahura n'ingoga. Ariko umuntu wese yokwibaza ikibazo, nimba koko ibintu bimeze uko twabibwiwe, mbega abatutsi bose borahira gutanga amafaranga yabo, koko bo bari bafise amafaranga bakagira ko bakayimana, tufate kuko ari ukuri, mbega ibanki y'igihugu itwagwa n'abatutsi? Ndakeneye ko twishurwa kuri ico kintu. Guverineri ujya mukuru wa banki y'igihugu, yaba uwahahora yaba uwuhegeye gushirwaho ubunyene n'abahutu, icegera c'umukuru w'iyo banki nimba atari ivyegera vyose n'abahutu, niwe bafata ingingo aho hantu. Umushikiranganji w'ikigega ca leta
n'umuhutu. Tugende mu biro by'umukuru w'igihugu, amafaranga bafise y'iperereza n'ibindi byose barayafise. Babatunzi birigo baravugwa uyu munsi bafise amahera muri izo nzego, wumva baterura miliyari zingahe bagatwara mu kintu cyose bashatse, benshi muri bo n'abahutu uyu munsi. None dufate vy'ukuri ko abatutsi bose bimanya amahera yabo nimba ari byo. Ayo mafaranga y'abahutu yo yariko ajahe? Amafaranga ya Bunyoni arihe? Amafaranga ya Steve arihe? Amafaranga y'abadandaza bose tuha twumva arihe? Ubutwara Bankobu, uyu munsi umukenyezi atwara Bankobu kwari umusende DFDD kandi bo muri bo. Ni kubera iki uwo mukuru wa Bankobu iyo ngingo atayifata akaca bahayo mahera? Nawe n'umututsi. Umukuru wa BNDE kwari uyu nyene yahora atwara yagenywe ubu gutwara ibanki y'igihugu, ni kuki abo badafata ingingo bakabahayo mahera? Abo bantu bose baronse itegeko ribaha amahera baranka kuyasohora. Nukuri hariho ibintu dukwiye kuza turashira mu bwenge. Mbega ni kubera ko General Bunyoni yagiye mu nama nshingamateka akavuga ko ikibazo gifatanye n'ibiriko bibera muri Ukraine, ivyo yabivuze ejo mu nama nshingamateka. None General Bunyoni nawe yabivuze yabitumwe n'abatutsi. N'abatutsi babwiye General Bunyoni ngo ntuvuge ko ari twebwe duteje ikibazo, genda uvuge ko ari Ukraine. Bunyoni uko tumuzi acaratinya abo batutsi agenda kuvuga Ukraine. Nimutubwize ukuri muri ivyo bintu, nimutubwize ukuri. Umukuru w'igihugu ko yafashe ijambo agasigura ico kibazo, wewe akavuga ko ari abo bantu baza gukoresha amadevize y'igihugu ari batari byo bavuganye. Mwotubwira ko President Evariste Ndayishimiye nawe yariko akingira ikibaba abatutsi, yanka kuvuga ko ari bo bimanya amahera, aza kuvuga ivyo bindi bitari vyo. Vyo bari ivyo. Rero nimba kino gihugu twipfuza ko gihagarara, nimba kino gihugu twipfuza ko kibica abarundi bose kikaba igihugu c'amahoro, izo mvugo zirakwiye guhagarara, kandi abantu babitwa ngo n'abavyeyi b'u Burundi bwose bakamenya guhagararira abarundi bose. Igihe havuzwe ibintu bitari vyo ku rugero bene ubwo, ibintu bigatomogwa, nimba koko ari abatutsi batumye igitoro kitaza mu Burundi, umukuru w'igihugu nafata ijambo abitubwire, nabo batutsi abatubwire. Kubera nta nama y'abatutsi bose ibaho, ntidushobora gufata uruya rw'umututsi rwavutse uno munsi ngo ruce rwambara ikintu coba cakozwe n'undi abatutsi babiri canke batatu bafise amahera bonyene, kandi ubwo ruya rwavukiye mu muryango utagira ico ufungura, bafise ingorane n'ingene biyunguruza, ico gitoro nabo kiriko kirabakorako. Nta kuntu uwo muntu ubwo ruya rwavutse uyu munsi rwoca kwambara ivyo. Ni umukuru w'igihugu nabwira abarundi, nimba hari abatutsi babiri canke batatu babujije ivyo bintu, nabatubwire, twese abahutu n'abatutsi tubagwanirize hamwe. Ariko tuve mu bintu vy'ibinyoma vyama biza ngo ubwoko kanaka bwagize ibi kandi bidashoboka. Nta kintu na kimwe gikorwa n'abahutu bose, nta kintu na kimwe gikorwa n'abatutsi bose. Ivyo ntibibaho. Umushikiranganje wa mbere nawe tuce tumwiyamiriza kubera ejo azoba yabesha imbere y'abashingamateka, aja kuvuga ngo ni Ukraine, kandi ari abagabo bangahe bazoba bateje ico kibazo. Ariko nkuko twabivuze mu bindi bibazo vyaje imbere, nuko muri iki kibazo rimwe na rimwe hazamwo inyungu z'abantu, hakaba kunyinyurana kabikwegerako, umwe avuga ati iri soko ry'ibitoro ese ryoba gwanje, uwundi ese no bibakurako bikaja iwanje. Uwo mwanya w'amazuguruzuguru hakabura ingingo zibereye zituma igitoro kica kiboneka bitagoranye. Kenshi n'ivyo bintu vya leta y'abadandaza, umwe wese haruri cakuramwo inyungu ziwe, izo nyungu zikaca zinigana abarundi, akaba aribo bahasigara. Kumwe bavuga bati aho inzovu zibiri zigwaniye ubwatsi nibwo buhasigara. Ni twebwe abanyagihugu tuhagorerwa kubera izo nyungu z'ibihangange biriko biranigana. Nayo ubundi nta President Ndayishimiye, nta
Premier Ministre Bunyoni ndiko ndabona bemera kunuma bakabesha kugira ngo bakingire inyungu z'abatutsi babiri canke batatu. Ivyo bintu sivyo, ntibishoboka. Ikigira kabiri wambajije uti mbega none bigumye gutyo jewe nzosaba iki abanyagihugu? Je naco nzobasaba, nzokibasaba nkande. Abanyagihugu bari ngaho, abanyagihugu batora ababatwara, abanyagihugu nibo bashima ingene batwawe. Baramutse batabishimye nibo bafise uburenganzira bwabo bwo gusohora ivyumviro byabo bakerekana umubabaro bafise ko batariko barashima ingene batwawe. Si je nzobibabwira ngo nimugire iki, buriya bo nyine bazovyimenyera, burya abanyagihugu bazobimenya n'ivyo bintu byabandanya gutyo. Hari igihugu cyitwa Sri Lanka, muri Sri Lanka nimba ntibeshe, haraho nitiranye ibihugu bimwe bimwe vya hariya muri Aziya, niho ejo bundi hari abari barigaruriye ubutegetsi aho hantu, bavuga umuryango wari umaze imyaka barabwigaruriye, biha ivy'igihugu byose babigira ivyabo, abanyagihugu baburi babeshaho. Mwarabonye ejo bundi ko abanyagihugu bahagurutse kugezaho binjira no mu biro by'umukuru w'igihugu bakifatira ingoro y'umukuru w'igihugu, bakirukana umukuru w'igihugu na leta. Rero ejo nibabandanya bigenza gutyo bakabona abanyagihugu barahagurutse, ntibaze bavuge ngo ni je nabahamagaye. Abanyagihugu bahamagagwa n'ingene bafashwe n'akarenganyo bagiriwe, niko kabahagurutsa. Nta muntu numwe, yaba wewe yaba jewe, nta numwe yoshobora guhagurutsa abanyagihugu ata mpamvu ziriho. Nibo bahaguruka, nibo bagira amarevolution mu bihugu, nibo bakura amareta bakazana yandi. Iyo abahari bigenza nk'uko igihugu kitoba ari cya bose, igihugu coba ari cya bamwe. Wanacishijemo n'ibindi bidandazwa, kubera ko nabonye ko hariho n'ibindi bibazo byinshi vyerekeye ivyo, ndaza kubicishamwo amajwi y'abagiye barabaza. Ariko navyo nyene nibutse ko ikibazo nyamukuru muri ivyo bintu vyinshi gihagaze kuri leta y'abadandaza, ku kwikunda kw'abategetsi dufise muri kino gihe vyakweze izi ngorane. Imwe niyo usanga nk'ingene ibiyeri bibura, wumva badutse bafata inzoga, ibinyobwa bitari bike bakabitwara muri Kongo ngo bigugwe amadolari, bakavuga bati muri Kongo niho turonka akanoti gakwiye. Ivyo mushikiranganje wa mbere Arengeyome Bunyoni yarigeze kubisigura ko bashoboye inzoga muri Kongo baronka amadolari bakinjiza amafaranga. Birumvikana rero ko aho gukunda abanyagihugu babo ubu bitwararika guca ayo mafaranga akaba ariyo babanza kwinjiza kuronka, hako abanyagihugu baronke ikibamara inyota. Vyagera ku isukari bimwe hariho imeze gutyo, bamwe bagiye bafatwa biba isukari bayitwara bayinyegeza bakaja kwishora ahandi. Ivyo birazwi ko navyo nyene vyuzuye ibintu bene ivyo. Hakaba kumbure rero n'umwimbo udakwiye w'isukari mu gihugu. Mu gihe ikintu kidakwiye, ikintu caba cihuta, kwari ukunyarutsa kwemera ko isukari iva ahandi ikaza, ivyo tubuze bikava ahandi bikaza mu gihugu bikaboneka. Ariko no ngaho uvuze ngo bize, induru zitangura kubuza, ninda bizana, uwo bizana duhiki, abihande, umuganga uronkiki. Ugasanga twama mu ngorane zimeze uko zihagaze kuri uwo mwina, kuri uko kwikunda, kuri ubwo bukunzi bw'inda bwa bamwe mu bategetsi dufise. Ahandi si ivyo gusa, uzosanga bavuga ko biragera no kuri za Regideso, amatara n'amazi bikabura. Aho naho abatwara Regideso bosigura ikibazo aho kiri n'igituma ibintu bimara umwanya munini gutyo ntihafatwe ingingo. Ico nico gifatira kuvyitwa intwari ibereye. Intwari ibereye yateza gufatira kuri ivyo kumenya hakiri kare abarundi bakeneye umuyaga nkuba ungana gute, amazi angana gute, mu kiringo kinaka tuzoba dufise ibingana gute, none ibizoba bibuze twokora iki ngo biboneke, tubikurehe, tubigurehe. Ivyo byose vyarimwe mu bijejwe mu bijanye no gutwara neza. None uwo mutegetsi atiyumvira hakiri kare ati ndavye uko ibintu bimeze, ejo tuzogira ingwani imeze uku, nawe yamaze kwiyumvira hakiri kare umuti ujanye n'ico kindi kibuze, wumva bari umutegetsi mwiza wagute? Wumva ngo isima yabuze. None isima nimba Buseko ikora isima nkeyi, harabuze ahandi isima yova ko kera
isima twayironka mu gihugu atanishirahamwe atanihinguriro dufise rikora isima. Ubu isima ibura kubera iki? Vyose biguma bifatanira hahandi. Mbega boyizana barabemereye? Mbega igituma batabemereye ni kubera iki? Impari ziba ziri hehe? Ninda yizana, uwuyizana duhiki, mbiyavuganye nande, umugambo uronka iki? Wamusanga ari zuguru zihagaze muri izo nyungu z'akagwi gatoyi n'abantu bakeyi. Iyo rero ibintu bibaye bike bitegerezwa kuca bizimba. Ivyo n'amategeko ajanye n'ivy'ubutunzi, naho jewe nyene ntari umuhinga w'ivyo vy'ubutunzi, hariho duke nanje namaze kwiga naciyemo. Baratubwira ico bita la loi de l'offre et de la demande. Nimba ivyo abantu bakeneye bibaye bike cyane, ababikeneye bakaba benshi, ivyo bintu ibiciro bica biduga. Iyo ivyo bintu navyo bibaye vyinshi cyane, hanyuma ababikeneye bakaba bake, ibiciro bica bikoroka. Nta wundi muti, ivyo tudafise mu gihugu nitwemere biyize, hanyuma haba umwidegemvyo w'abadandaza. Abadandaza bareke kubaho babohewe amaboko imugongo n'aba bakeneye ko ibiturire. Niwo muti w'izi ngorane uyu munsi dufise. Hakaba rero n'ikindi kibazo gikomeye, hari ikindi kibazo gikomeye kijanye n'ibibazo vya politike. None mu gihe dufise abategetsi badashaka kumva ko igihugu cotekana, badashaka kumva ivyo kubahiriza agateka kazina muntu, kugira ngo babane neza n'amahanga, harimwo abipfuza gufasha igihugu. Kuva kera mu biganiro nagiye ndababwira ngaha, nanye ndababwira nti ibi bintu vy'abategetsi badutwara bita abana b'u Burundi abansi b'igihugu, biha kwica abo bita abansi b'igihugu, biha konona ubuzima bwa kiremwa muntu, ibi bintu bizoguma bitugaruka ko bitukore ko twese. Niriya mbonera kure yibaza ngo bayitumye kwiruka ku musenere, ntizi yuko ijya nyifato y'ukwiruka ku basenere izogarukana gusanga ibiciro vyaduze, kubura amafaranga y'agaciro bikamukora ko wenyene. Yibaza ngo yirutse kuba bamwibwiye ngo nabansi, ntiyamenya ko abansi bakura ari abo babimutuma, kubera ko baca batuma ubuzima bwose bunanirana mu gihugu. Rero umuntu wese akunda Uburundi nagwanire ko tugira igihugu umurundi wese yubahirijwe mu iteka ryiwe, nagwanire ko habaho ikiganiro hagati y'abana b'u Burundi, maze twumvikane ingene twese tuba mu gihugu dukingiwe, dufise iteka twese. Nayo igihe cose hazobaho ako kagwi kibaza ko ubutegetsi bwabo buzoguma bwubakiye ku kwirukana abandi, ku guhonyora abandi, ku kugirira nabi abandi, no kwigungira ko ivy'igihugu wambonera kure bahenda, ikibazo kizokugarukako gutya nyene, kizokugarukako gutya nyene. Murakoze namwe ku tubazo tubiri mumbajije. Nahari utubazo novuga ko ntari umuhinga watwo ku buryo noza kwigira umuhinga akomeye ku bibazo mumbajije. Ndatanga icyumviro canje nkuko n'uwundi murundi wese ashobora gutanga icyumviro ciwe. Mukumbaza mwacishijemwo ngo mubahanira hagati y'akazi na muntu, uko n'ukuri, ngo ariko kandi ngo yemanga ko ari mu batavuga rumwe n'ubutegetsi. Ico sico. Fokode ntirigera ivuga ngo iri mu batavuga rumwe n'ubutegetsi. Ico sico. Uyu munsi hariho abadutwara bitwa abasendedefted, ejo ni hadutwara abaCNL. Fokode izoguma hahandi, izoba ikurikirana ingene leta ya CNL izobikora, ivyikoze neza tukabishima, ivyikoze nabi tukabinegura kandi tukabishira habona kwa kundi nyene. Hirya yejo niho haza MSD igatwara igihugu, naho nyene Fokode izoguma hahandi. Ibikozwe neza mu bijyanye no guharanira hagati y'akazi na muntu izobishima, ibikozwe nabi mu bijyanye no guharanira hagati y'akazi na muntu izobinegura. Niyo haza abafrodebu canke hakaza uwundi mugambo ugafata abarundi bakawizera ukaba ku butegetsi, naho nyene Fokode izobiri hahandi, ijambo rizoguma ari ryarindi. Ibimeze neza tuzobishima, ibimeze nabi tuzobinegura, tugume twerekana ibyo twibaza ko byari bikwiye gukogwa kugira ngo abarundi bamererwe neza. Rero ngaha ntimuje na propaganda ya CNDD-FDD yonyene, twebwe ntabwo turi mu batavuga rumwe n'ubutegetsi,
turi mu mashirahamwe yigenga aharanira agateka ka zina muntu, bahonyoye umusende DFDD turavyiyamiriza, baciye umutwe umuCNR turavyiyamiriza tukanabishira habona, iyo bapfungiye ubusa umunyagihugu atanu umugambwe n'umwe arimwo turavyiyamiriza tukabishira habona hose